hamwe ugwaruka rwose rwo mu Burundi go betting twotera imbere narimaze kwiyakira muri je ndanungutse 24 nasiteye igihombo ko mbona ubu aya bisi nshobora kuyaronka muri 1xbet ayo gufungura mite nshobora kuyaronka muri 1xbet candabandanyuka $11 $11 kandi urumva sa amafaranga menshi hagusa amafaranga make ya $11 $10 ziri mu mahera ngahe mu Burundi info bishitse bakanja banashaka nka $15 bakazikubita canke 20 canke banashaka 10 dufate 10 bakazirya sinumva yuko mbabaye cyane ico cizera cyo kwizera equipe muzizera mwisunzi muzizera gute kandi bavuga ati umupira uradunda Ego ni kabiri gatano indwi shashi romantique de special of creation ezera kama amazina zaho muri uko murakora kugira ngo iteze imbere muvye muri kora murakora mwe mutera imbere maze biteze imbere n'igihugu si muri cyage cyo kwihangira imirimo dukora kugira ngo tugire ahantu twishikanye naho dushikanye igihugu turamutse kuri Bishop TV kumbone neze ko mumeze neza twe turashima n'ukuri na marame hanyuma maze ko twama tubazanira ugwara kuri rurakora kugira ngo witeze imbere ukoresheje amaboko yako ukoresheje n'impano cyangwa ndetse n'abakorera abandi mugabo bafite umugambi wo kugira ngo bazokore ibyo maze biteze imbere ko ni umunsi udasanzwe twari dose kuronka umuyimvite w'umukobwa twamusa umukobwa ubona ko mubibona yambaye 1xbet avuga ngo vous offre quoi 1xbet vous offre plus utilisez le code BUJA 2022 uyu muntu araja konti Umika BUJA 2022 dikumwe n'umwigeme yitwa Helen Irakoze umukobwa n'ubwo ko akunda ko ari karakora cyane mu bijanye na entrepreneuria kuba ari gavye kwiteza imbere ndetse akanabishyira muri pratique mu kwiteza imbere twamenyanye muri Bishop TV umunsi bitangura gutanga inyigisho kuri kubajanye na entrepreneuria kwa difise umukoci ari gishugwaruka kushika nuno munsi nabwa umukobwa sinzi kari uwa mbere cyangwa ari mu bambere bakoresha 1xbet uwa mbere cyangwa ari wande musi hari abandi bandenze babakobwa kandi cyane tubahe ikaze kuri Bishop TV bon murakoze ku mazina nitwa Irene Irakoze bon sanzwe niteze imbere nyene kebuke ni 1xbet bon mu ma crypto money no mu yandi ma business nyene atandukanye 1xbet nk'umwigeme gifashe gute 1xbet ni bon novuga harakonta chance z'umuntu zirabamwo kuko nkuko ushobora gushirako 5 meme 2 usanga ari 1 million ça dépend kuko yiwawe n'amanota iriko n'imigisha yiwawe tifuza kumenya iyo bavuze coupon bavuze iki coupon ni novuga nk'urukurikirane rw'ama equipe aza guhura ama evenement shobora kuba kupo y'ama evenement nk'abiri atatu canke evenement imwe ne kupo iraheze ikajya gute si bivana na equipe genre par exemple nka Real Madrid iza guhura na Barcelona kacuha Real Madrid kiza gutsinda rero iza kurya mu gihe si wahaye Real Madrid kitsinda itsinda ko yawe bayamaze kuba ibiri gane haciye tsinda Barcelona ko yawe kiba pe atangukira 1xbet kujyana 2022 imyaka ibiri iraheze betting bon ni nk'umwe n'igice kuko nabitanga ari muri août 2020 abantu babona gute umukobwa betting mu kibano bakubona gute ariko uravuga ibintu by'amakupo mu karere rimwe na rimwe n'abagenzi bawe ariko batagutahura umukobwa utavuga ati ibintu bya bet canke genre wane canke ibyo by'ama crypto
twabihebeye abahungu nta mukobwa akora one expert nta mukobwa aja muri ivyo ariko nta kintu na kimwe umuhungu yokora umukobwa atoshobora abantu bagira one expert hariho ubuntu bw'ubupapuro bakunda kugendana bwo gusura ama equipe hariho sinzi ko ama application bakoresha mu kuba basura baraba ama equipe ibyo sura bigenda no jengo ninkorera muri application ari nkoresha telefone yiwanje nta muntu nzakugira ngo nyereka ngo ndabe equipe ziza guhura no munsi no ndabira muri application iziza guhura no munsi nizizohura ejo meme nizizohura mu isomeye nizi ndabibona application mukoresha muri one expert ikoresha connection ego connection ya internet biroroha kuyinjiramo bisaba connection y'inguvu sigura ko bakobwa mukora abantu mukora muri one expert mwama mufisa ama mega aharurika kugira ngo mushobore gukina ku muvuduko ukaze ku mpamvu za connection ubishoboye uzagura jya aharurika kuko igihe limit turabona hari ahiganda igenda bukenge watanguye kugira ngo ubone yuko uri umukobwa wo kwisuka muri one expert chimbiro cyaje gute one expert nanjye n'umukobwa mugenzanje nkagukuri ari hejuru ya ego mais pour le moment we yarabihevye yego nawe tugateka ndamusubira ariko niwe muntu yanyinjijemo one expert ntawo narinzi umugenzi wanje twarigana aramubwira ati hari akantu ushaka ndakwereka kamakopo nigeze mbwira amakopo ambwira ati hari ikintu ushaka ndakwereke coza kiraduha amafaranga yo kurya okay nawe ati nta kibazo ndava muhira ndagenda ntazi ivyo ngiyemo ngeze guca mbona mbwiye asavye telefone banashyizemo application nubwo ati ibi nibiki tureka ndakwereka hamarangirira konte byose araheza acambwira ati gira depo rero ambaza ko nsaba amafaranga muri imikaje nari ndayafise acambwira ati cyane oya nigitingira cyari carunyico hama après aca arambwira ati kanda kwereke aranyereka ukuntu ushobora kugira depo muri one expert byose aranyereka cangira uwo munsi depo ya 5000 niyo natanguriye ko amafaranga 5000 hama acambwira tubu rero tugira dukine je kuko nibi vy'amakopo novuga ntangoye kugira ivy'amakopo peut-être nka 2023 nko muri mai nkuko anyereka je ijya ya under over 7 niyo yanyeretse ndakina bona ndariye jege bitano wararibirana biranunguka ro ndariye bona natanguje 5000 bona ngeze muri 35 uriye rimwe ego ndavuga ati uwo munsi ndavuga ati okay zabino ni fresh ntaje hewe nararyohewe ngoma ndakina za 35 barazinga zirahera ariko sinatakaje confiance navuga ati no ko bigenda kose ino risque rien na ndajya ndagira candagenda yewe nasenga subira ngira depo ya 2000 kuko ari yabinyereze cangira depo ya 2000 avuga ati no ta 5000 subira gushiramo cangira depo ya 2000 hari nko ma 19 30 ndakina mbona ndarigeze kuri 2000 candabanza ndarotira kugura amakara kwa yo wimire sigaza za 2000 nundi ndakina mbona nundi ndageze kuri 10000 Hindi kuri yaje kuko ntindi je yari yanyeretse ramutse nkuko 18000 ntindi je yari yanyeretse je imwe gusa ije yose nakiniyo ndakina mbona ndarinda vuga ati pourquoi pas nto bibandanya ko mbona ubu aya bisi nshobora kuyaronka muri one expert ayo gufungura mite nshobora kuyaronka one expert ndabandanya hama 2023 hagege navuga ati rero byaje sindabiretse me nze ndakina n'ibintu by'inkino kuko ibintu by'inkino sinagira sinabyumvamo cyane avuga ati no nibaza ko atashance nshobora kubigiramo meca ndakina
umunsi nkina yo kupo nahise ko amafaranga atarenga igihumbi kimwe ego igihumbi kimwe yari kupo y'ama evenema 13 yari ku manota 25 Chijako yari ku manota 25 hama ndakina nyinye evenema 12 zirakina zose hasigara imwe umva bon yari gucanga 25,000 hama nko mu ma 23 ekipe yari isigaye ndabona neza kugira kubitwe ndagira ashiraga nawe ahajya ngurisha bon umuntu yari yampaye kuko arambwira ati namba wagize ubwoba kugurisha ntabwo ngiye kugurisha nsanga ubwa mbere banyereka ko bashobora kuyigura nko kuri 22,000 subiyeyo muri application ndabe ko bashobora kungurira mbona ariko bampa 1,500 ndavuga ati no iki ntigishobora gukunda ndatimbisha ya ekipe ikiratsinda nayone 25,000 candanda yarara nankora ngutse 22 ndanungutse 24 nasize igihombo rero candandanyoko birashoboka ajya kasenkana imire cyane uje vuga ati je nova nkaca nza kugura ikirato muri crypto muri 1xbet muri 1xbet bivana n'umutahe washizeyo kandi bikavana na kupo wateguye kandi ni kuko urazi mu mupira ni uko bihinduka urashobora kuba wizeye ekipe ugasangira kumara match turashaka kumenya mwebwe iyo confiance ico cyizere cyo kwizera ekipe muzizera mwisunziki muzizera gute kandi bavuga ati umupira uradunda bon urashobora kwinjira namba urashobora kuvuga ati par exemple hari Real Madrid ihora na Manchester United cyangwa Manchester City hama ukinjira kagira analyse ku nkino za nka Real Madrid ama ekipe yahuye nayo kuntu inkino zagenze Manchester kuntu zagenze katuraba eske uyu munsi mwitere bimeze gute ahige ugira confidence kubera nk'abakinyi ubona ati muri televiziyo aho bimeze ubu ati iyi ekipe ndashobora kuba no yamahirwe ko ishobora kuza gutsinda mbega ntushobora kwiyumvira ati iyi ekipe imaze itsinda kenshi ishobora kuzoshika muri finale yaramaze kuruha icyo ni mbwa mucyumvira ko bashobora kuruha muri finale bagatsinda aho urumva deja zobari pensée négative kuko ugiye mu kintu ukatangura kugira ama negativite nabyazi kuko uyumvira ibintu biri positive gusa kavuga ati bon je nambaye iyi equipe nashaka ndayihaye ndayizeye nizeye yuko nza gutsinda hari umuntu uravyigisha nawe jewe ego bavyakira gute ikurasigurira uri nk'umukobwa ikurasigurira umuhungu ko yo bettinga akenshi umuntu akwizera abonye ikintu ukuyemo bon ni nk'uko wanashaka ibyo bya crypto benshi ntitubyizera hari unavuga ati ibyo oyi wapi sinene barakurya canke nawe ukarya canke bikugara bikunda kurangira kenshi bugaye abantu bapfa bon hari ibintu genre tugira genre tumvise crypto tumenga ni za business gusa ziza ushiramo imitahe ukarindira yuko ziguha profit hama zikagenda mais si zose par exemple hari ira yitwa 777 in yoyo novuga minimum ya depot yari $11 $11 kandi urumva sa amafaranga menshi hagusa amafaranga make ya $11 $10 ziri mu mahera ngahe mu Burundi bon pour le moment ni 54,500 ayo si make sa amafaranga menshi ayo si amafaranga ahubwo cyemba ko umaze kugira basoromwe kugira ku rundi rwego bakora ko amafaranga y'umutaha atari amafaranga atabari menshi cyane bon kuri jewe je novuga narimaze kuyakira muri jewe namaze kuyakira basi par exemple nk'uko kubana kugira ati ndagira ibintu bya crypto mais nawe ni expert
narakinye iyo set narayikinye yari nayo nari nka bet gusa nababwiye ko watanguza 11 dolari nashobora gukina nk'uwo munsi nkakina ngasanga ndariye nka umunsi wose uraheze ningutse nka $8 canke $4 canke ukarya ushobora kugira hotre hama ukabandanya ugakina ariko info bishitse bakanja banashaka nka $15 bakazikubita canke 20 canke banashaka 10 dufate 10 bakazirya sinumva yuko mbabaye cyane mugabo muri one expert bandeye n'ibihumbi 5 ibihumbi 5 by'amafaranga y'amarundi narumva nyene umenga ndibuze karabaye mugabo ndiye 10 muri iyo set navuga ati ndashobora no kucangira depo mbandanye nkene nuwe musi bakuriye muri one expert kumva yuko hari ikintu gitakaye mu buzima bwawe umunsi banja no munsi tugihe naruko neste kama amafaranga menshi wapi inashizeko amafaranga 2000 numujamari yampaye kupo arambwira ati kupa ndayizeye make yanyu mushire ko nshobora ko ari musi ya 2000 okay okay kupo yari yangira yama evenement 22 yari mu manota nk'ibihumbi 2000 arambwira ati yikupo info izojya zoca tuja ahantu ati sawa banabona ati antoka inoti iriho ekipe zarakinye zirakina hasigaye imwe arambwira ati ekipe jinte ya makenga ubona gute tugurishije tukarya ayo bariko baradoha nanga ati wapi Kana ugati no ati infano gurisha ikacirya ndumva umenga nandi amafaranga makeya tandatimbisha uwo mujama wanje wewe aba yayigurishije ariko je ntabwo ati singurisha ndareka finalement ya kupo ikiraribwa iriwe uwundi we yagurishije kuko bo ndibuka yuko yariye 2 millions wisakombe agurishije muri je numva nyene ko vyatsi ndavuga ati nanje iyo ntumangurisha sinigwana makeya cyakwa no miliyoni umunsi naraye mbabaye kandi atari amafaranga mvuga bandi amafaranga menshi 10,000 mugana babaye kubera iki kubera amafaranga navuga ati nza kujyayo ariko nase kugurisha kwa nashaka menshi n'ubusero navuga nababaye cyane bandi muri bandi ziko nabegereza gusozera ikiganiro abantu nashaka kumenya mbega hamwe ugwaruka rwose rwo mu Burundi go betting twotera imbere sindavyibaza cyane kubera rega one expertise ya bose Haya. Ari abantu biransa bashaka ati muri iki kintu vraiment ukigiyemo hari akantu. Ahubwo ati ikintu vraiment ugarukamo gogishiramo ingufu. Twotera imbere. Kubwa Ellen ubona gute? Tena kubwanje ntavyo nizeye. We. Oya, kuko ni nkuko mushobora kugira, mushobora kuba mwokina muri 10. Muga muri abo 10 ugasanga umuntu ariye numwe gusa. Rero niyo mpamvu mvuga ati sinavuga ngo ugaruka gusa ngo uko muri one expect gutera imbere. Oya, ariko hari abajone benshi babayeho bwa one expect. Yego. Atakandi kazi bakora kandi byunguka. Kuko muri one expect usibye ivyo vyinkino hari ibintu byinshi bagira turi muri ya mise ugwaruka ruhamagarira gukora kugira ngo gwiteze imbere ku giti cyago ndetse n'igihugu kizohave kizotera imbere muri ryahangire ryacu dufise abega nk'umuntu ariko ariteza imbere amujanye na business online nibijanye na one expert niki kintu guhana ubundi gwaruka na cyane nk'abakobwa kubwanje ntawe novuga ngo ja muri business online tango gukoresha one expert kuko umwe wese afise doyiwe sivyo ariko nkuko turabakobwa ntujanga ngo wicare ngo nuko ngurindiriye yuko
rotipe azoza kukudomanda baza gusohokana kuko usibye ibyo hari ibindi bintu byo gukora ushobora kugira ukavuga ati je nta mutahe mfise ariko burya ufise projet amafaranga ari mu bantu ari mu bantu hajya ufise projet ukabona ko projet wizeye neza ushobora kuraba mu bagenzi bawe ntabwo ati burya jewe ndafise projet kanaka ariko nta mutahe mfise mumfashije iki hari umuntu ashobora kuvuga ati kayiraba akavuga ati projet yawe iri rentable pourquoi pas nashobora kuyishiramo fond ugakora Elena yibona he muri 2040 Sewe ndumva neza asi mu ndoto mfise ko nzoba meze neza tu basi numva nzoba ndahandi hantu niyihe grade ni washika kuzokumva kubyishimiye ko hari ikintu washitseko grade ntantu wogira ko ati je vraiment ndifuza ko umuntu ameze uko nawe uzobona kubyishimiye aha dufate nk'indoto wumva ushaka gushika ko bwati je vraiment noshika ndabona ko ari nanjye nobyishimiye aho umuntu aba ari hose kwanza ubwirizwa kwanza gushima etape uriko kuko aha tuba turi uno munsi hari aho twabaye twifuza kuba muri ubu buzima tubayemo uno munsi ariko ubwo tuba tubayemo bwose tuguma dupansa gutera imbere nkavuga ati ndi umukobwa si bishitse nkaba numva muri jewe mfise indoto y'uko peut-être noja nko kurongorwa mvuga ati ndafise nakoze ibintu byanje ndi independent sinkorera umuntu nkora ibintu by'iwanje turi ngaha umva yuko ahantu hakaze ufise nka parcelle canke inzu ari Bujumbura mvuga ati je ndafise inzu ayo Bujumbura namba rupangu canke ikindi ndafise parcelle ndafise umuduga wanje ngiramwo atariyo baguhaye vuga ati niyo nakoreye cyangwa umukobwa junganje nabikoreye ndabironka avuga ati namba nk'abavyeyi banje bari kugatomba kavuga ati hari ikintu nakoze n'abavyeyi banje bumva yuko bishimira kuba bamfise no kuba baragusomesheje kandi n'uje uvuga ati antuka basi ubu ngiye nko kurongorwa ntaco vyaba bitwaje ushaka kugenda kumugwa afise amafaranga basi muri jewe sinshaka ko nzogenda kwama ndiko ndamusega mpaye igitumbura nk'umwana oya vuga ati basi azowe mutaye w'amafaranga make namba ndandaza itomati ariko mvuga ati itomati zanje no musi nadandaje namba ninjiza n'ibihumbi 5 côté financier muhira nanje hari ico ntanga yego tubashimire cyane kuri Bishop TV twifuza no gutera mu byo muri ko murakora merci mbere mwari gutanga 1xbet muko murakora business online ejo hazaza randa muwavuze muyifuza gushika akumbure ngira ngo n'umutashira intege bizobanda yabitera imbere mbwire kino ushaka akaja mushaka gutekera ko baradukurikirana kuri Bishop TV bon merci beaucoup ndabashimiye hama jambo no terera mwiteragira ngo duteze imbere muri rusange dushike kwihangira by'iterambere ico no vuga nkuko tubona yuko 2040 uburundi buzoburi bwifashe uko buzobwifashe 2060 bwamaze gutera imbere uburundi abajene nitwe burundi bwejo si tudakoze nta kuna kumwe iyo mbono dufise dushobora kuyishikako tono vuga nuko abajene tutocika intege twokora ugize sheke so kuvuga ngo ni fait du monde urabandanya après urashobora kuronka succès hama benshi twitwaza ngo nta mitaye dufise ariko nabwe office mu moto kafise projet nk'ubu leta yaranavyoroheje ushaka projet urashobora gupostira muri payeje za bije hari n'andi mabanki nk'amabanki z'abakenyezi abakobwa bashobora kuba bafise chance bagapostira kandi hari ibintu byinshi bikunda guca alinye
usanga ari ibintu nyene vy'ama innovation ushobora ufise projet ushobora gupostira ugasanga birakunze rero novuga nuko twogira esprit yo gukora kwanza. Tubashimire cyane kandi tubashimire cyane tubutsa yuko Bishop TV bafasha kumenyekanisha byo muri ko murakora kubasanga aho mukorera ndetse no gutumira abanyamana batandukanye kugira ngo mushobore kumenya mbega uburundi ubwarakora gute mbega ivyiterambere bigeze hehe mu Rwanda kugira ngo ushobore kuzotera imbere kugira ngo duteze imbere igihugu duteze imbere imiryango ndetse nobwa habe iterambere muri rusange kugira ngo umwe wese agire ico yifashije nico afashije mu iterambere ry'igihugu murakoze.